ntegerezwa gushika. Yafatiye ibugarama ngira shike ibugarama. Twabahanura nabo ko bogerageza bakumva ico tubarushije. Wari ubizi ko bishoboka kuva mu gisagara ca Bujumbura n'amaguru gushika mu ntara ya Gitega ugenze urugendo umunsi umwe kuva i Bujumbura gushika Gitega urwo rugendo rufata ibirometero 102. Bamwe mu gwaruka ko mu gisagara ca Bujumbura baragize urwo rugendo kandi bamwe muri bo barabishitse ko ivyo bashaka. Aho urwo rugendo rwatanguriye mu Kamenge aho ita iwabo n'abantu. Urwo rugendo rwari rugize inshuro ya gatandatu uwabitanguje ku nshuro ya mbere yitwa Bucumi Jamari. Ya mbere nako yari intore yari igoye kurusha izindi. Gute yari igoye? Gushika ibugarama wamenga ni ikintu kidashoboka. Ngabo nagikura kuri bakuru banje bambarira babonye ngira siporo kumva bambariye ngo twebwe ngo iyo ni ntoya ngo twaba tugenda Bujumbura bugarama numva ko ikintu kidashoboka. Mugabo cha turaduka rimwe ko nyene ideve de nulle part ati faut pas ko bakuru biwacu batugaya biyumvira ko tutobishobora cha turabikora. Ihangire mfise no munsi ihangire mfise no munsi rero niryo kubandanya uko ndagishira muri cadre ya Visit Burundi ndagishira muri cadre yuko uburundi aho ngenda ndashaka kenshi nsanga ntabuzi mugabo intara nk'ubu ibirometero twari duciyemo hari henshi nabonye ubwiza bw'uburundi ndagishira muri cadre rero kubandanya iri cohesion sociale cadre yo gutembera igihugu muri wa mugambi wo gutambuka n'ikirenge aho ushaka guhagarara ukaramutsa abantu ukabona ibyiza bigeje igihugu. Bamwe muri bo twarabaganirije bari mu nzira kugira ngo tumenye uko biyumva bari basigaje ibirometero 4 kugira ngo bashike ibugarama. Mwavuye hari yasanga ati mu gisagara ca Bujumbura. Je nahagurutse masamoya. Okay, wumva gute rero? Dusigaje ibirometero kugira ngo dushike ibugarama. Bana. Ibugarama umwanya mutonyi twakwiga nuko twari twiyononye gusa twari kubategura. Ihangiro rero gushika Gitega cyane ndani. Wiyumva gute umuro no mwanya dusigaje ibirometero 2 kugira ngo dushike ibugarama neza na neza? Ego. Ako je mbona ngo sindi ko ndashika. Turarushe mugabo biraryoshe kumva kwiyumva kumviriza umubiri wawe ushobora gushika. Turarushe n'ivyo mugabo ni challenge twihaye. Hari abandi bari basigaje ibirometero 3 kugira ngo bashike Muramvya kuri centre twaraganiriye nabo. Jeanse turonse no munsi neze neza kabisa. Abajene nkamwe Twabahanura nabo ko bogerageza bakumva ico tubarushije. Antu ka biraryoshe kugenda ahantu ukumva ko umubiri wawe umerewe ukumva umubiri wawe wogera. Ni experience nziza gose. Bamwe muri bo barafashwe n'amakrampe bakunda kwita imbwa yarabafashe bagira bashike imuramvya. Bamwe muri bo ntibacitse intege. Uyu naganirije yavuze ko ategezwa gushika Igitega kandi yarabishitse ko arashika Igitega. Ese urugendo yari sawa kweri nuko gusa nahuye n'utuntu duto nyine nka crampe zadufashe. Amakrampe yagufatiye he? Yafatiye ibugarama ngira shike ibugarama. Imbere yaho hari abantu bangaye? Imbere nasanzeho umuntu twebwe kubera twatanguye 5 nawe yatanguye 5. Okay. Niyo mpamvu yari ubu rero indoto zazo gushika Igitego uzozigira ikindi gihe. Oya. Ntegerezwa gushika. No munsi nyene? Uyu munsi nyene. Amakapa kugira ngo umuntu amufate biba byagenze gute? Bon, kenshi ni surcharge musculaire iba yabaye. Kubera abagize urugendo rurerure surtout. Rero birasaba yuko amiskwe yiwe bakorashe gatowe. Kugira ashobore kubandanya. Arico biza byungura ku mubiri w'umuntu canke massage zirakenewe nibashika Igitega? Bon, birakenerwa yuko massage ziba bahejeje marche. Kugira bashobore kumva bari horashe gatowe.
gusa birasabwa yuko baguma banywa amazi umwanya munini kubera amazi arico afasha ku rugendo arafasha cyane n'umuhwi. harya ntibashobora guca nko mu karesitora bagafungura indya zisanzwe canke arico bica vyica mu nda bikenewe bo bandanya hama bakaza baragira inyota utuntu duke duke bari utusuguti canke iki. Desire Ininahazwe yashitse Gitega isaha 4:22 avuye i Bujumbura aho yatanguye urwo rugendo isaha 11:45 zo mu bucagucagu. Twahagurutse isaha 12 zibura iminota 15 zo mu gatondo, ncanshika Gitega isaha 4:22 niho nashika. Hama nashitse neza atangorane, aho twashikiye batwakiriye neza kandi urugendo rwose rwagenze neza, nta muntu umwigeza duhagarika, zagenze neza. Challenge twahuye mwibarabara za mbi novuga n'umubiri zo ku mubiri, umuntu aragira ibintu nk'ama crampe, ariko ivyo navyo harabaye nyene ugira amayitirema udukoze duto umuntu akaca abandanyirizako. Harageze n'igihe bien sûr wumva yuko umenga urarusha ukamenga wobiheba, ariko kubera yuko novuga psychologiquement nari namaze kwitegura mvuga ati ntegerezwa gushika vyanka vyakunda ntuma nshika saa 6 y'ijoro mugabo ntegerezwa gushika. Narumva yuko rero ico kintu kimpa inguvu, kiri mu bintu kinyereka yuko hajya l'objectif y'umuntu yayo objectif ntivyoroshe kugira ngo ayishikeko, ariko iyo persevere urashika. Twarahuye n'abantu benshi izo saha za 2 y'ijoro, saa 3 gushika saa 4 baturengana n'imiduga kumva ku Bujumbura gushika Gitega. Hariho abaye imodoka zagenda ziturengana, byamaze kumenyekana, bahagenda bahagarara ati tubafashe, tubunguruze, ati oya twebwe twashitagetse ni impaka yuko dushika mu gisagara ca Gitega. Yego, niyo nkuru Abeli yavuze ko urwo rugendo rwari rugoye, ko hari abantu baguma babaca intege bababwira ko bitoshoboka ko bashika Igitega n'amaguru. Ndashima kuko nashoboye gukora ibintu numva umengo benshi baranyakuraje kuvuga ati kuraje, aho n'abandi bamwe ngo umusazi, ivyo bintu ntibibaho, ariko jewe muri jewe numva yuko nterezwa kubikora kuko ngiye kuraba abansumba nkaraba basokuru waza wumva ngo bavuye aha baja manamba za Kilimanjaro za Zaki jo kuki ntoshika Igitega. Nico hanini yanovuga yuko catumye kimpa inguvu, kituma ntuma ngeraho nari nifuza gushika. Ndashima naho twagiye duhura n'utuntu duto ubwa twari duto ni klima twari turimo, akavura karaguye. Ikindi kintu nshima umutekano kabisa. Burundi ni igihugu nyabagendwa. Muri urwo rugendo harimwo umutama w'imyaka 63, umwe mu batanguye sport kuva akiri muto, akaba yarashoboye kugira Igitega n'amaguru. Yitwa Ndayigamiye Deogratias, ariko nkaba ndi umusportif kuva kera cyane, kuva nkiri umwana. Wabitanguye ryari? Nabitanguye kuva niga muri primaire, ko muri fise nk'imyaka 19 maze kugira imyaka 10 abarimu barampa n'abanyeshuri nkabajana muri gymnastique. Nizaye nkino wakina ico gihe zitandukanye mu nyuma imikino nka yose nakinye basket, narize gukina football pas beaucoup, mais ndumujene narakinye karate kandi n'ubu ndayikina. N'urugendo rutoroshe kuko ni kure kandi hari imiduga myinshi cyane, nibarabara ritoroshe ku rugendo kuko rigenda rihengamye ku rugero runini, gasanga rero nk'amaguru arahamererwa nabi.
imiduga, amakinga, amamoto kugira uzoshike imuramvya ntibyoroshe, cane cane i Bugarama ntibyoroshe. Hanyuma ahandi iyo miduga urumva muragenda gushika i Gitega, hanyuma ukamenya ingene ugenda urayibisa, mugenda murabisanya yego. Hanyuma ikindi nta kindi, kuko n'urugendo ntawoza guhagarara, kuko uhagaze ntibyoroha. Biragoye kuko sport utayitanguye ngo uyigire wawe ukiri muto biragoye. Ko murabona abantu batangura sport bakuze, mugabo yaciye abigiraguyiwe biragenda neza, mugabo ciye avanga n'ibindi kuruhuka cane, ivyo bafungura, ivyo banywa, kenshi nivyo vyica abantu. Ngenda kigaruka kico nyene n'ishaka. Uwo mutama w'imyaka 63 yahanuye abantu muri rusangi ko ibijanye no gufungura neza no kunywa kugira ngo umubiri wabo ugume umeze neza. Jewe maze imyaka hafi 30 nywa amazi cane, eko nywa umuvinyu. Aho wagiye mu nzoga? Aho magiye mu nzoga, nywa insongo navyo nyene turya ushira mu gakupe, hanyuma ugaheza ntabindi. Ngaca afungura ivy'ikirundi, apana vya mafiriti, ikirundi, imyumbati, amateke arimwo imboga nyinshi cane, ivyamwa vyinshi cane. Je ndafungura ivyamwa vyinshi cane. Hari abamaze guhinduka kubera urugendo bagize, kubera inyifato canke ibindi bigahinduka mu buzima bwabo kubera ikarashishi ariyo sport. Jewe ndaze ko impine zatobotse, nuko harageze aho mpindura ikirato, mugabo abajima namba bubahwe. Jewe nka papa wanje yava ikabarore akaja ibusoni kera, niho manamba hiwe nabibonye ko yagenda ibusoni n'amaguru, ariko arabimbariye ko yahora abikora, barashaje nibuteri wicaye, mugabo senze ko yabikora. Ubu rero ndabona ko yabikora, mais à quel prix birazimvye. Kuko niki iyi sport ize twigisha muri rusange yo gutamba? Perseverance, kumva yuko ico wishize ko ico ushaka gushikako uragishikako, kumva yuko ihangiro ufise uragishikako. Mbega ritwigisha iki? Ndabiravye mu twatanguranye hari benshi byagiye bihindura, batagija mu nzoga cane, batakija mu bindi bintu bibi, mugabo ubu bari focus kuri sport. Hari nk'abo bakora 5 jours sur 7, moi me compris, je nkora sport 5 jours sur 7, niyo hageze ko nsoma kera ndagasoma ku wa gatanu no ku wa gatandatu. Mugabo biranyigisha kuko birakura stress. Urabona abantu les moins jeunes, abantu bakiri bato bariko baricwa na AVC, kera nta byaba. Umuntu rero uri kurakora urugendo, uri determine gushika kwihangiro wifuje, nta mwanya wuko inzinga zikorana ko ngukura kwa mavesi, biradestressa gose. Abagize urwo rugendo baratanze impanuro zitandukanye kubijanye no kugira ikarashishi. Yego, jewe abantu bashika Bugarama bagashika imuramvya no batera intege, kandi nkabankuraja. Mu bisanzwe vyose bisaba mu mutwe. Umaze ugategura umutwe, ukumva yuko ico kintu utegeza gushikako imbere yuko utegura umubiri. Ko witeguye uravuga ati aha hantu hangana gutya nzohagenda kandi ntegerezwa. Nuko rero nk'ubu dushobora gutegura yindi challenge, twavuga ati tugiye imuyinga, tuzohagenda imisi 3 imisi 4. Twatuza ati umuntu aziti nzorara aha, numva yuko jewe muri jewe nta kintu na kimwe kigoye kirimo. Iyo umaze kuba wavyishizemo ukaba wafashe objectif, urashikayo nta kibazo, kandi ni vyiza birafasha. Nk'ubu ngaha anya beshi hari abantu beshi tatuzinanye, bituma tumenyana, kandi umuntu kenshi utabuzi icyo akora hari igihe uza gusanga hari icyo akunguye. Kandi two turayaga nuko abari muri business, abari mu buzima n'ubu, hari igihe usanga rero hari umuntu muhuje, ugasanga hari ikintu ivyiyumviro muhuje ukafashanya.
so harimwo abantu b'abatama, harimwo abantu b'abakenyezi, harimwo abantu b'abana bakiri bato batarakwiza imyaka 18 n'abayikwijije. Niki wotumirira ku bantu kugira ngo niwategura yindi edition baze bijukire bino bintu muri rusange? batubona ko turabasaze, bagiye baturona mw'ibarabara tugenda bavuga ati none mwebwe ibintu bitugoye ni byinshi ku buryo mwibaza ko mwiha n'indi miruho yo kuri iyi si. Mugabo nca ndabereka ko umwana w'imyaka 18 arimo two turagendana, umuvyeyi yagize cesarienne 4 barimo twako turagendana, umutama w'imyaka 60 70 arimo kandi yashitse. Ni ukuvuga ko rero nibaza yuko notumira abantu bose kuvuga ko sport s'ubusazi, sport ni umuti, ntuninde ko bagukwandikira yikore. Tu n'es pas obligé de gukora 100 km, kora ibirometero 5, kora 10, kora 20 uko bishaka. Nari nabivuze mu minsi yaheze, nuvuga ngo Bujumbura Gitega challenge yari histoire, umwe wese aho yashitse n'utashoboye gushika kugira ngo ashike Gitega, wagize ibirometero 30, wagize 40, wagize 50, 70, wagize ibirometero 100, twese twagize ihangira imwe twarashitse. Ni kuvuga ko mwese nubatumirira kubahuka kugira sport. Urwo rugendo rwari rugizwe n'abantu 50, bamwe barashitse i Bugarama, abandi barashika i Muramvya, abandi barashika aho bita mu Gatabo, abandi barashitse mu Rutegama, abandi bashika mu Kibimba. Hari abatinye kubandanya urwo rugendo bahitamwo guhagarara barafata imodoka kubera ijoro ryari rinini cyane. Ariko muri abo 50, 6 nibo bashitse neza na neza mu ntara ya Gitega, bagenze ibirometero 102 kuva i Bujumbura gushika i Gitega. Nubwo bamwe bashitse bwije cyane, barashitse ku ntego yabo n'indonto zabo gushika mu ntara ya Gitega n'amaguru.